Numunezero kuzura kubakira hano mu kiganiro Kanguka. Izina ryanje ni NDIKUMANA. Uno musi turi ku musi wa kabiri. Nashaka gusubira kuremesha abantu bakoranyumviriza bariko baraca mu bigoye kandi bakibaza ati kubera iki Imana bino bintu. Amasengesho rimwe na rimwe dusenga tubaza ati Imana bino bintu vyabaye urihe, kubera iki wabiretse. Rero ndaganabwire yuko nivyo umwana w'Imana ashobora kugira ibibazo, ahagira ibigeragezo, kandi Imana ikabana nawe muri ivyo bigeragezo bivanye n'ingene wifashe. Ariko ndaganabwire ko ivyago, ibibazo vyose biba mu buzima bwawe ntibisigura ko ari Imana yabizanye. Tureke kwagiriza Imana kuvyo utazanye, kuko ijambo ry'Imana muri Yeremiya 29:11 Jeremie 29:11 haravuga neza ngo ndazi imigambi canke ivyiyumviro ndakwiyumvirako. Imana irazi imigambi ifise kuri wewe, ivyiyumviro canke ibitekerezo ifise kuri wewe Imana irabizi. Umurongo bananye uvuga ngo ndafise imigambi y'amahoro atari y'ivyago, les projets de paix et non de malheur, ngo kugira ngo ndaguhe kazoza n'ivyizigiro canke ibyiringiro. Nashaka twumve yuko ivyago canke ibibazo ntibiba bivuye ku Mana. Ndabisubiramwo, imigambi y'ivyago yo kugira nabi, yo konona ubuzima bwawe, yo gusambura ubuzima bwawe ntivuye ku Mana. Ikintu cose kiza gusambura urugo rwawe, kiza gusambura umunezero wawe, kiza gusambura kazoza yawe, kiza gusambura vision yawe, nikivuye ku Mana. Ibibazo Imana irabireka kandi ntibiba ari ibibazo, biba ari inzira nziza yo kudukomeza. Rero nashaka kuremesha ibibazo uri kurabamwo vyose visambura urugo rwawe, vyonona kazoza yawe, ntibivuye ku Mana, bivuye ku mwansi ari we Satani. Wowe ico usabwa no guhindura imvugo, nk'uko twabivuze ejo ku munsi wa mbere. Naravuze yuko imyidodombo irabihira amatwi y'Imana. Imana ntiyiteze kuronka imyidodombo ivuye mu kanwa kawe, yiteze kuronka amashimwe, kuko izi ivyo yagukoreye mu buzima bwawe. Bisa rero ko nawe uhindura imvugo ugashima hakwidodomba. Rero nashaka kino gitondo twumve ko imigambi yose mibi yo konona utavuye ku Mana, ivyago ntibivuye ku Mana, bivuye kuri Satani. Nimba bivuye kuri Satani rero uriha gusura kwagiriza Imana ngo Mana ko iki bino bintu wabizanye canke ngo ko iki wabiretse. Oya, reka iyo mvugo, vuga uti Mana ndashaka kubana nawe, ndashaka ungwanirire, ndashaka kwizera wewe, ndashaka kuvuga ko tawundi asa nawe, ari wewe mukiza wenyene. Hari imvugo ukwiye guhindura, iyo mvugo izocihindura n'ubuzima bwawe. Amajambo tuvuga afite agaciro. Reka kwidodomba, reka kuvuga amajambo mabi, ahubwo shira amaso ku Mana. Reka kwihebura. Wewe wihebuye, reka kubwire ko hari Imana mwijuru ishobora gutabara, yiteze gutabara. Kumbure yabikora kubera inyifato yawe, ariko hindura imvugo, hindura inyifato, ushime ubuntu bwayo, ushime ubuntu bw'Imana, bature insinzi, kuko Imana irashaka gutabara, irashaka guca inzira ahadacika inzira, irashaka ko abantu tumwizera, tumubona mu buryo budasanzwe. Imana irashaka gutabara, Imana irashoboye. Reka kwihebura, ifise imigambi myiza. Kumbure bimwe uramaze kuyibona, ariko rero vyiza kumbure bihari wewe utazi. Ndifuza gose ko dushika ahantu twizigira Imana, nubwo uri mu kuzazanirwa canke confusion, ntiwumva ibiko biraba, ariko Imana iri ku ngoma. Igihe cose Imana iri ku ngoma haracari ivyizigiro. Igihe cose ariyo ifise ubushobozi yanesheje, haracari ivyizigiro. Mbega wewe witeze nde? Iyo mvugo yawe irashobora kubikuboshe. Uno musi duhindura imvugo, duhamagara ubwiza bw'Imana, duhamagara ubushobozi bw'Imana, tuvuge inkomezi ziwe, tuvyimenyereze. Ni vyiza ko tugira iyo exercice, kuvyimenyereza. Amajambo uvuga nayahe mu gitondo ugiye gusenga? Reka kwihebura, vuga ubwiza bw'Imana, vuga ubushobozi bw'Imana, vuga intsinzi y'Imana, vuga ikiganza c'Imana, vuga kugira neza kwayo kwamaho ibihe bidashira. Mbega niki uvuga uno musi? Hindura rero, abidodomba muhagarike, muvuge ineza, muvuge intsinzi, kuko niho hari ubushobozi. Hari umudamu ariko ararira muri kano kanya, umugabo yaragutaye agenda kundi mugore, ariko niwahindura imvugo, niwahindura inyifato, ukavuga uti ndazi ko atari Imana yamutwaye, ni Satani akora kunyaga, ariko ushime ubushobozi bw'Imana bushobora kumugarura. Uhindura imvugo, uhindura inyifato, uzobona umugabo agaruka mu rugo rwawe kandi agusaba n'imbabazi, kuko imigambi mibi yose ijana n'abantu mu vyaha, isambura ingo, iva kuri Satani, nivuye ku Mana. Imana irazi ivyiyumviro gufitiye, ni ivyiyumviro vyiza biguha kazoza, ariko si ivyago. Ibyo vyago rero ntibiva ku Mana, biva kuri Satani. Hindura imvugo, watura intsinzi, uzobona ikiganza c'Imana.
tugeze mu mwanya w'inyigisho. Turakomeza inyigisho nise gusenga no kwinginga, la prière et la supplication. Nashaka komeza hano ingejejejo nako ndababwira yuko amajambo tuvuga afise ubushobozi, kuko amajambo tuvuga mu ruhande rumwe ashobora gufasha abamarayika gushikana umugambi wa ndiho, mu rundi ruhande ashobora gufasha abadayimoni gushitsa umugambi wa Satani. Rero vyose bihagaze kuri wewe. Amajambo uvuga arakomeye cyane. Murabaha ishusho yo muri sentare canke mu butabera mu rukiko yuko uraburana, kenshi igihe n'umucamanza kugira ati uravuga make, kuko amajambo uvuga ashobora kugusubirako, ivyo uvuze bishobora kugusubirako. Icyo uvuze gifise ubushobozi. Kujya muri sentare hariho abitwa abagreffier. Abagreffier ni uvuga yuko ubonye mucamanza yicaye hajya imbere, hari abantu bari ruhande yiwe b'abacamanza bamushigikira, basista biwe, hakaba nawe we uri ngaha uri kuraburana, hakaba n'umushuri ngomanza ari umwavoka wawe. Ariko hajya umucamanza mukuru yicaye n'abamushigikira, muze murabe kenshi abagenda muri sentare, muze urabe ko hariya ku ruhande muri coin hariho umuntu aba ariko arandika ibivugwa vyose, wita umugreffier, umwanditsi. Ujya mwanditsi rero akazi kiwe agira PV, ivyo bita PV, procès verbal, yandika ibintu vyose biko biravugwa. Ivyo umucamanza avuze aravyandika, ivyo uburana avuze aravyandika, umushingamanza wawe umwavoka wawe avuze aravyandika, ama accusation abariko arakwagiriza vyose baravyandika. Nukuvuga yuko ibisoka mu kanwa vyose birandikwa. Nega nabwire ko mu isi y'impuhemu canke y'umwuka ariko bimeze. Amajambo vuga yose arandikwa. Nukuvuga yuko hari abagreffier canke abanditsi ba Satani baguma arindiriye kuvuga amajambo mabi, hakaba n'abagreffier canke abanditsi bandiho bashaka kumva amajambo meza, yo kwizera, amajambo yo kuramya Imana, yo kuvuga ubwiza bw'Imana, yo kwizera, yo guhagarara mu ijambo, yo kwatura amasezerano y'Imana. Rero aya majambo vuga, igituma bajya abagreffier canke abanditsi bayandika muri sentare canke mu rukiko, igituma bayandika ni kugira aya majambo ntuzuhakane kutayavuze, azogusubirako. N'uwavuze bitari ivyo azogusubirako, wavuze vyiza bizogushigikira. Rero no mu isi y'impuhemu canke mu isi y'umwuka nuko bimeze. Uvuze amajambo meza, abamarayika bakorera kuri ayo majambo nyene bakagwana kandi bakaronka intsinzi kubera amajambo meza bavuze. Nimba uri kuri dodomba uvuga ingene wagowe, ingene Imana yaguhevye, ingene itazi ico wabereyeho kuri ino si, ayo majambo yose ukuravuga, hari abanditsi ba Satani bayafatiraho nyene bakayakorerako, kandi bakaba bafise uburenganzira bwo kwinjira mu buzima bwawe bakasambura ibintu vyose kubera amajambo wavuze. Ugasanga abamarayika bandiho barabuza aho baca kubera uvuga amajambo mabi gusa. Cyo gituma dukwiye kwiga kuvuga amajambo meza. Kirazira kwidodomba, ahubwo dushima Imana muri vyose. Kirazira kwidodomba, ahubwo dukwiye gushima Imana muri vyose. Iyo urashima, ajya amajambo yo gushima, kuramya Imana, kuvuga ubwiza bw'Imana, gushimana, kwibuka ivyo yagukoreye, ajya amajambo afise ubushobozi bwo kwigizayo amadayimoni, yo kwigizayo abanditsi ba Satani, yo gushitsa umugambi w'Imana. Rero iyo urasenga, hariho gusenga, hariho kwinginga, hariho no gushima. Ariko kwinginga rero niyo ndiko turahagarara ko, niyo nyigisho turiko. Kwinginga nukumenya ngene winginga, nukumenya ingene uvuga. Nushobora kwinginga neza utazi amasezerano y'Imana. Mari majambo nushobora kwinginga utazi ijambo y'Imana. Ni vyiza kumenya ijambo y'Imana, kuko ijambo y'Imana ryo gushoboza. Muri Hosea ice ca 4:6, Hosea 4:6 havuga ngo abantu banje barahonye kubera kutamenya. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Kutamenya birisha abantu banje. Imvirize, ntibavuze abantu bari bo bose, bavuze abantu banje. Mon peuple tuvuga yuko n'abantu b'Imana, n'abayahudi, n'abanyisirayeli. Aho Yoziya ariko aravuga. Rero uno munsi ko tuvuga abantu b'Imana, bazi Imana, bakijijwe, bizera, bariko barahona kubera kutamenya. Bariko baratsindwa, bariko barakubitwa n'amadayimoni, bariko barahusha imigambi y'Imana, bariko barahusha amasezerano y'Imana kubera batayazi. Ni vyiza kumenya amasezerano y'Imana. Ni vyiza kumenya icuri muri Kristo. Mu Banyefeso nababwiye ko ibice 3 vya mbere, 3 premiers chapitres, vyatwereka neza ico turi muri Kristo na position yacu, tukamenya na identite karanga muntu yacu muri Kristo. Ntushobora kugwanya Satani ngo umuneshe utazi icuri ico muri Kristo. Ntushobora kugwanya Satani ngo umuneshe utazi ico Yesu yakoze ku bwawe ku musaraba. Ivyo cyose bisaba kumenya ijambo ry'Imana. Nico gituma ndabasunikira cyane gusoma ijambo ry'Imana. Ni vyiza ko musoma ijambo ry'Imana, tumenye ijambo ry'Imana, tumenye amasezerano, tumenye n'icyo tuvuga mu masengesho. Iyo tugiye imbere y'Imana, mbega uvuga iki? Ejo tuzokomeza. Ndio bahezagire, mugire umunsi mwiza.